Bakunzi ba Neema Gospel TV turabaramukije. Tunezerewe kandi kongera guhura namwe muri iki kiganiro kimwe twise mu mizi. Ariko akazina original ni Go Deep. Tubashimiye rero ko ntajye mukomeje kudukurikirana kandi ko kubana namwe twagomba tubabwire ko ari ivyikimazi. Ubwo rero ibitabo twarababwiye ibi bitabo tuzatwiga ni bitabo bibiri. Igitabo c'ivyahishuriwe Yohana, umwigisha ni mwarimu Aime Kazimire Harerimana, n'igitabo iki c'Abikolosayi dushikirizwa na mwarimu Yoshua Ndayizigiye. Hampande yaho tubibutsa ko hariho ikiganiro kindi kifise sije ivuga ivya Pasika, tuzadusigurirwa ibijanye na Pasika. Muri ico mwarimu ni Ciza Pierre, kiri mu Giswahili ariko kandi twarababwiye ko inyuma yo gusohora ico mu Giswahili kugira ngo abo mu Giswahili bumve ibivugwa no mu Kirundi nahone haba hari umusobanuzi. Hasigaye ko mutubwira ingene mwavyumvise kugira ngo tumenye ingene vyogenzwa ibikurikira. Kaze rero igitabo tugomba kwiga no munsi ni ic'Abikolosayi, mwigisha namaze kumuvuga ni mwarimu Yoshua Ndayizigiye. Amahoro mwarimu. Mahoro cyane. Muguwe neza. Turashima Imana. Kaze tubandanye ikiganiro cacu. Murakoze cyane. Kandi turanezerewe kongera kwakira aba bari baradukurikirana, kubashimira ku kwakira inyigisho dutanga. Yego. Ndazi ndakekeranya ko nabo bubakwa nazo. Yego. Intumbero yacu nuko abantu bose bashinga imizi abakijije bakaguma muri Kristo Yesu. Yego. Nta handi tujya, nta yindi nzira, nta kindi gisabwa, ni uburyo bwo kumugumamwo gusa. Ariko ndababwira ko ari ikiganiro kiri mu Giswahili, nibagiye no kubavuga ko namwe bw'Agaswahili mu gahuha. Mucyaka tuzoshira mu Giswahili neza nyigisho. Hanyuma jewe no mbahehe kwibara ryo baringwanye. Oya, ucuba mu bumviriza urabona ko nubo mwavuze Giswahili mukarondera nuzoshira mu Kirundi. Mu Kirundi. Ucurindira rero dushikashira mu Kirundi naho. Aho niho no bantombore. Ariko kandi mwarimu Yoshua mwumvise ko mvuze ivy'Igiswahili asanzwe ashikiriza ikiganiro mu Giswahili, bivuze ngo nawe nitwamwikora ko muri ugo rurimi ntangorane. Ni Biblia inasema. Ego. Biblia inasema gica kuri radio ubutumwa bw'amahoro. Ni ya radio ya Communauté des Églises Pentecôte mu Burundi CPB. Ubwo rero irijwi ni mwagyumva ngaha mukaba mwaragyumvise n'ahandi ntibibatangaze. Kristo numwe natwe turumwe. Kaze rero kandi twinjire mu kiganiro. Ego. Dutangure dusenga nkuko bisanzwe hanyuma tubandaniriza aho twagejeje ubushize. Dusenge. Nyakubahwa Mana Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kukunezererwa cyane twibuka Yesu ibyo wadukoreye kera tukira abanyavyaha. Ni wewe nyene watwirondereye, si twakurondeye, kandi utugirira ivyiza tukira abanyavyaha. Uratweza wewe nyene kugeza uratwambika umwambaro w'agakiza, dusa neza turemerwa imbere y'Imana nibikorwa byawe wakoze. Ico dusaba nuko tukuguma mu gusa tukabandanya turindiriye igihe niwahishurwa tuzose nawe. Urakoze, turagushimiye uheza girereze inyigisho mwe muyera yigisha abantu bawe, ubahe kumenya no gutahura ico bagombako. Uduhezagirire mwami ibi bikoresho, uruhezagire aba bantu bishize hamwe kugira ngo ubutumwa bwiza bwumvwe, bubonwe, bumvikane ku isi yose. Mana yacu turagusavye ibi bikorwa uzubihezagire kugira ngo bishishikare, umwansi ntaronka haca umurwanye kugira ngo dushike ku ntumbero. Tubisabye Imana Data wa twese mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ubushize twageje ku murongo wa 16. Ego wa 16 turabusomye mugabo siwo twari tumbereye, twari turondera ibintu byari bigize biteye uruhagarara ico gihe. Yego. Ariko twagejeje ku murongo wa 13. Wa 13. Jewe mu kiganiro giherutse nagiye nafashe ibintu bibiri. Ego. Nafashe ikintu co kwiyagura, kumva ko umuntu yagutse mu gikorwa. Ego. Hanyuma ndanafatamwe akajambo kavuga ngo ntagire umuntu aduhendahendesha iki canke iki. Ego. Ivyo nivyo nagize, sinzi nko mu ncamake ko namwe hari kindi mwokongera kuri ico. Nibaza ko tutaraja ku kindi kiganiro, ikicegwa cyacu twomanuka
iyi mirongo twasomye tukayimara tukaca dufata n'ibyakunda tukajabuka tukaraba igice cya gatatu kivuga impanuro ukuntu rero Paulo yaciye ahanura amashengero ariko tubandanije igituma mvuze ko twobandanya umurongo wa 14 yego w'ico cete cy'abikorosayi urakomeye cyane no 15 usome nawe wumve reka nanje ndawusome nanje niyaguye soma wumve kwa rukwiyagura intumbero icyo umva twowusiga soma wumve niyaguye ngomba soma uyu murongo wa 14 kaze cyane uvuga ngo ihanaguye nikete ritwagiriza ririmwo amabwirizwa ryaduhama irikura hagati yacu nayo iribamba ku musaraba nkomeze bandanya kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibatetereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Urakoze cyane we wumva gute wumva imirongo twoyisiga oyi ntiyosigara niyo shimikiro ryo kwizera kwacu niyo hari insinzi yacu bigaragaza Paulo agerageza gusobanurira aba bantu tucari kuri ya ntumbero kugira ngo bashinge imizi bagume batekane babe mu buzima butekanye imitima y'abakristo itekane mu bakristo mutwumva mutekane nimba mwarihanye koko mukakira Yesu nk'umukiza wanyu ikisigaye ni juru no guseruka kwa Kristo Yesu tumusanganire mu buryo Bibiliya tugaragariza neza ko atabindi bisigaye ibindi bisigaye no kuremerezanya imizigo mitwaro gukiranira imanza zitabaho mugabo umuntu yakiriye Kristo umba imirongo iri gihereza turaza kuyishekako ariko reka dusobanuriye toyereye ku murongo wa 13 avuga ngo kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe imaze kuduharira ibicumuro byacu byose wa 14 ihanaguye nikete ritwagiriza ririmwe amabwirizwa ryaduhama irikura hagati yacu nayo iribamba ku musaraba. Soma Abaroma 5 ku murongo wa 2. Abaroma 5 ku murongo wa 2 kugira ngo tunezererwe turyoherwe umuntu yumve ko aryoherewe akagakiza. Abaroma igice cya 5 n'umurongo wa 2 umutwe w'amajambo havuga ngo ibiva mu kwizera. Aho umurongo wa 2 uvuga ngo yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Urumva yaratuteruye iradushikamisha kandi ntaro umurongo wa mbere nawo uvuga ngo iki? Umurongo wa mbere uvuga ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Muzizi nsobanuro dufitaniye amahoro n'Imana kubwa Kristo Yesu. Bya bindi wa rubanza twari dufitaniye twaburana Imana yaratuburanya kuko twari abanyavyaha kandi nta kindi cyari kihari atarugupfa. Urubanza rwacu amategeko yago uwo mucamanza mukuru arujejwe icyacu go rubanza gwacibwa kwari uko uwo muntu abantu bapfa. Yesu acazara dupfira aratukura tuvuge kujya bateguye bagucira urubanza ko kwicwa kunyongwa bihugu n'abihugu barabikuye baraguciriye go kunyongwa burasomwe hasigaye itariki yo kujya kunyongwa. Ibaze nawe ukacuronka umuntu akakumanura ku mugozi nico Yesu yadukoreye mu mategeko yose y'Imana nuko abantu bose bakozwe ibyaha kandi impembo canke ico igihano cabo no gupfa. Yesu rero acaraza apfa ku bwacu arariha icete bya bindi yadosiye Imana yari ifise mucamanza yari afise ikiratabagugwa icagirizi kuko mu kuburana haba hari ikintu kikwagira icagirizi
cubu kica kiratabagurwa kirakugwaho Yesu acarariha ataraturihira Imana ikiremera. Bibiri ivuga ngo hashitse igihuzu gitantamukamwo kubiri igihe Yesu yacikana ikimaze gutanamukamo kubiri umuntu nta muntu numwe yari yemerewe gushika hari imbere hakingira ico gihuzu atari umuherezi mukuru rimwe gusa mu mwaka, kandi nawe yategezwa kuba ajanye amaraso y'impongano yiwe kukubera n'umunyavyaha. Yesu yinjirayo rimwe aratobora kitagihuzu kiza kiratabuka, tuca twemererwa ko umuntu wese ryabanga rero ryari mu Mana ko yemerewe gushika, kuko ico cumba nico caboneka ko icumba c'Imana ibamwo. Nta muntu umwe rero yari yemeye kwegera gushika Imana iri kuretse umuherezi mukuru, nawe nyene yashikana yari umwe agashikanira ibimazi by'aba bantu, mugabo abo bantu ntibashika Imana iri. Nawe nyene numva ko yamanza kwitangira impongano. Hanyuma rero iyi mirongo igituma navuze ntitwogirengana itugaragariza umunsi twemererwa gushika aho Imana iri, ihanaguye n'icete caturega kuko twari abanyavyaha, twari dufitaniye amatati n'Imana. Paulo acarandika hamwe twasoma mu Baroma igice ca 5 ku murongo wa mbere ati ubu kubwo gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo dufitaniye amahoro niki n'Imana, nta bindi nta mwenda dufitaniye n'Imana. Imana ni umugenzi, ni inshuti, ni data iremeye kuco Yesu yageze gute yakoze. Icete caturega kirahanaguwe. Si ivyo vyonyene umurongo wa 15 uvuga ngo kandi yambura abakuru n'abafise ububasha ibateterereza mu maso ya bose ibashorera bafashwe mpiri kubw'uwo musaraba. Ukupfa kwa Yesu munsi Yesu azuka, impwemu mbi zose ibisigo byose vya Satani, kumwe ko tuvuge ingabo z'igihugu zifatwa mpiri n'izindi bariko baragwana, nico Yesu yakoze. Paulo yagizageje kwandika nk'umusirikare kugira ngo abantu babitahure. Iyerega ingabo za Satani zafashwe mpiri, ujya munsi azuka urazi ko bari baraririye imva, bashizeho n'abasoda bakomakomeye, barashirako n'ishashara, barazana abakomando bazi kurinda imva. Pilato arababwira ati nimuzana abo mwemera. Ariko mu gitondo bukeye turashima Imana. Nico gituma nababwiye ko iki gitabo ndagikunda. Yesu igihe yazuka Bibiri ivuga ngo umumarayika aramanuka atembagaza cakibuye, babarinzi bambera nk'abapfuye, acara bacamwe arabazuka. Amaze kuzuka rero ngo afata mpiri yako ubushobozi bw'amhwemu mbi zose, kujya ko mufatwa mpiri bakambika ibitambara, nyuma bambika ibitambara vyirabura bajya basirikaye kugira ngo ntibabone niyo bajya. Niko nimhwemu mbi zagizwe uwo munsi. Abantu rero turonka intsinzi, turonka kwemererwa gushika Imana iri, ububasha turambikira ububasha bwa Kristo Yesu. Naha rero Paulo yagombye gusobanurira abakristo bimenye ko bafise ububasha, ko bafise intsinzi mu buzima bwabo, ko bagendana intsinzi ya Kristo. Namba umurongo rero turiko turashishikara, nibaza umurongo wa 18 rero kwibi tumaze kubimenya. Havuga ngo iki? Havuga ngo ntihakagira umuntu abagunga impera yanyu nkuko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu byo yabonye gusa, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bw'akameremere kiwe. Ntagira umuntu rero unengesereye vyose, impwemu zose, ukuvugishwa kose, uguhishurwa kose, ukumenya kose no kwa Kristo. Ko mwamenye Kristo, mwaramenye guhishurirwa, mwarakiye inkomezi zo kunesha, mwarakiye ubukuru bwose, mwarakiye no kumenya. Ntihagira umuntu abagira ibijuju ngo bafate mpiri mwabigisha izindi nyigisho, kuko mumaze kugira gute mufise byose, mufise Kristo wanesheje. Umurongo wa 20 uvuga ngo asangwa mwarapfanye na Kristo mukareka ivya mbere vy'isi, niki gituma mwemera kuganzwa yana yamabwirizwa nk'abazokwama bari kwisi. Bandanya.
ayo mabwiriza avuga ngo iki? ayo mabwiriza avuga ngo ntugafateko, ntugatamireko, ntugakoreko. Ivyo bisobanura iki? Murongo 22. Kandi ivyo vyose biba biheze iyo biriwe mukumvira ivyagezwe n'abantu n'inyigisho zabo. Hariho inyigisho n'ivyagezwe by'abantu bahagarika imitima abantu, bakima umwidegemvyo abantu bo mu gakiza, abantu bakamana imanza zo mu mitima. Nibaremi Kristo Yesu anengesereye byose, n'umuremyi wa byose, ari hose, ashoboye byose. Uyo oho tumufise. Dusomye mu Baroma igice cy'umunani ku murongo 34, ninda zobatsindisha, ninda yobaburanya. None wabapfiriye ko ari wari hejuru ya byose, none go rubanza rundi ruzoja hehe? Abizeye rero nta rubanza rugize rudusinda. Bareme rero, dushikame rero, twizere turindire kuki ukugaruka kwa Kristo. Asangwa muzi ko mwazuranywe nawe, mugapfana nawe, mukazuranwa nawe, nibiki bindi bibahagarika imitima? Mureme rero. Naya majambo rero Paulo yari kwaremesha. Ayo mabwirizwa koko arafise ishusho y'ubwenge, ntukakore karaza na discipline. Hariho ubudasa rero bwa discipline, urutonde n'ibindi, mugabo nibica bibi vyagiriza ivy'imitima. Nibica bibi vyagiriza ivy'imitima. Indero turayigira, indero yo mu gusenga, urutonde rwo mu mashengero birakenewe, ivyo biri mu kugororoka. Mugabo kandi ntibidushitsa, sivyo bitugira uko turi muri Kristo Yesu. Oya, biraduha kuba tugororotse, tukagororokera n'imitegekere yategekanirijwe mu ishengero. Ivyo n'ukuntu bishobora uko bigenzwa mu ngoro y'Imana tukabyubahiriza. Mugabo abantu ntibace bavyishimira. Hariho abantu yavuze ngaha bagerageza kwicisha bugufi, bakigira umenga ni nk'abamarayika, umenga bakagerageza kuba bagororotsi buyoroheje cyane, bakibaza ko ivyo bintu yagombye kubakuramwo utwo tuntu tw'abantu bigira kumenga bogororoka. Hariho n'abandi bafise imigenzo, ashitse mu rusengero urazi bamwe barakura n'ibirato, akaginjira atabirata, akahuba gose, akahagira hera. Mbere hari abantu bagiye baraca n'ibice bakahita ngo hanahera cyane. Ivyo nta bikiri mu ishengero rya Kristo. Ahera cyane ni mu mutima wawe. N'abandi aciye impande y'urusengero ategereza. Abonye urusengero kunama, abandi baragaragaje gushiraho ibicapa bituma bunama, bakerekana ko bubashe cyane Imana. Nibyo yagombye kubakuramo. Sivyo ibituma twemerwa n'Imana. Kristo yarabihejeje, munsi azuka fada dupfira ku musaraba. Twebwe icyo dusabwa no kumubamwo gusa, tumwubashe, twubaha Imana. Muri uko kubaha Imana rero, sindiko ndavuga hariho ya mitegekere itegekanijwe n'urutonde na doctrine y'icengero uko rimeze, uko ariko kose tuyubahirije ubo turi muri uko kugororokera Imana. Imana irabikeneye, mugabo sivyo bitugira abagororotsi. Ariko niyumvira umuntu shitse mu rusengero agenda yunamye, n'uwundi agenda kakagenda yemye, nabengera ntaba bantu baba batahuye ibintu gutandukanye. Nibyo nibaza. Muri inyigisho rero Paulo agerageza kubibakuramwo. Hariho imigenzo nuno munsi irahari. Urabona hari abantu bagira imyifato, bamwe mbere barashonesha n'amakanzu yera kugira ngo bibarange kumenga ni banaka, bagashira ko ducapa, abandi bagashira ku musaraba utukura uhera mu mugongo kamanuka no sinzi hehe, utuntu nk'utwo tuza kumwerekana ko mwenga mu uwo mwanya aragize gute, aragororotse. Paulo arahanga ati ntihagire ubahendahendesha ivyo, ukumenya kose, ukuvugishwa kose, mpwemu yera, byose itunga ryose Imana ifitiye abantu yarishize muri Kristo Yesu. Umwizera wese ararifise. Ntihagire rero uza akaza yifashe neza mwenga abantu gababushara no kumusenga. Hari abantu basara no gusenga abantu bakamwita umenga n'umugororotsi yo kose. Ariko na Yohana gihe
marayika aza kumubwira mu kizinga ca Patimo na Yohana byagombye kumushikira mu marayika caramubwira ati naje ndi ntumwa mugenzawe umugurano mugenzawe reka kumfukamira ngo usenge. Hari abantu rero bagerageza kwiyorosha bakagira utuntu nibaza ko mumaze kuntawe icyo ndiko ndavuga, bakagerageza kugira utugeso two kwiyorosha kwerekana ko baciye bugufi cyane aba bantu, kandi abantu bakaba bafise abo bantu bakabana abantu inyuma yabo umenga bashaka kubasenga. Ubu turafise ingorane y'abantu bafashe ikintu cyo gusenga bakigira nk'icabo, afise ingabire kanaka akaba afise abantu bamukondokera inyuma bategeka babwira kandi bakamwubaha, avuze ikintu ukamenga ni Imana ivuze. Sivyo n'abantu, sivyo. Dufise umugabane umwe, turangana, twese duhurira kuri mpemu imwe. Ivyo bindi ni ingabire. None ingabire Imana igaba kwigomba. Jewe yangabiye kuvuga ubwo kwigisha, nawe ikugabira kumfata amajwi kugira ngo ikorwa cy'Imana kigire gute kibandanye. Just nasanze nafashe mikoro gucya nkoroha gose uciye bugufi kubera uri kumva inyigisho nasi bibi mugabo, kandi ntiwibaze ngo kuko wagize ngo uciye ugororoka. Oya Imana iraba mu mutima. Uvuze kuri ico kintu c'abantu baba bari inyuma y'umuntu bakaca bagomba kumuha icubahiro gose, mugabo muri ca kindi mwari muhejeje kuvuga ca doctrine canke indero mu rusengero, ubwo nibo babubahiriza indero mugabo bagaca basanga babitwaye nabi. Jese nibaza ko ari indero, ego mwe hari umuntu ivyo kijyemo umuntu ashobora kubwira imwifato mwiza, kuko abantu turunywanye n'ibikoko, nibo bwa bwenge no kumenya twahishuriwe. Twebwe twarahishuriwe kumenya, twebwe twarimwe tunyuranwa n'ibikoko naho navyari biremwa. Turafise ubumana yadushizemwo. Burya bwenge rero burakubwira umwifato ushobora kwifata ahantu. Ko nshitse aha nifate gutya, ko nshitse aha nifate gutya. Mugabo burya mwifato ntibisobanurwa ni gutandukanya agakizi by'Imana Yesu yadukoreye binyuranye n'ibyo, ariko birakenewe mu bantu mu kibano mu ishengero. Nituca tugira ibintu by'akacagari. Oya, urusengero n'ahantu ho kubahana, ahantu dusengera Imana. Nimba twoja mu makorano y'abakuru tukubaha, mbega iyo Imana yo ntitwokubaha kurusha nibyo. None rero nibaza ko toca tujabuka tukaraba ikigwa kigira gatatu ko bimeze uko rero. Igice cya gatatu hariho impanuro Paulo umwigisha wacu yaciye atanga. Umurongo wa 19 utubwira ngo kandi umurongo wa 18 hahandi gukuramo za nyigisho, kuko intumbero nkuru Paulo yandikira aya mashengero atatu twara yavuze n'ukuntu yari amaze kubona iryo shengero no kumva inkuru zabo ntiyari yahashike, mugabo yumvise uko bameze, ukuntu ba Epafra batangoje mashengero, ukuntu abakristo baciye bavyifatamwo neza bimukora ku mutima. Twarabonye ko yatanguranye isengesho ryo kubasengera. Hanyuma rero agomba kubakomeza. Aha twafashe ikicigwa kivuga ingene yagwanira cyane iryo shengero akarikiranira kugira ngo abo bigisha b'ibinyoma bigisha ibindi ntibarinyage, ntibarigira inyagano. Aha rero umurongo wa 18 urabona avuga ngo ntihakagire umuntu abagunga impera yanyu, kuko nkuko yigombe yubwiwe ayibagungishije ukwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu byo abonye gusa, inzozi, indoto na ronsuku na ronsuku. Abantu bakaca bagira uruhagarara nsobanurira ibi, urabona bakaguma muri ivyo, atewe no kwihimbariza ubusa n'ubwenge bw'akameremere kiwe bimurimwe wenyene, kandi atifatanya n'umutwe kuri uwo mubiri wawo wose ufatanijwe n'ingingo n'imitsi ugateranywa neza navyo, niho uronka gukura kwawo gutangwa n'Imana. Soma umurongo subiramo neza, ndabisomye nabi jewe. Kuri uyu murongo wa 10
n'umunani 18 no hari amajambo akomeye y'impanuro. Ntihakagire umuntu abagunga impera yanyu nk'uko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu byo yabonye gusa, atewe kwihimbariza ubusa n'ubwenge bw'akameremere kiwe, kandi atifatanya na wa mutwe kuri wo umubiri wawo wose ufatanijwe n'ingingo n'imitsi, ugateranywa neza navyo, niho uronka ugukura kwawo gutangwa n'Imana. Ni naya majambo rero Paulo yagombye kusobanurira aya mashengero aba bakristo bashasha twovuga bizeye Imana ko bakwiye gushikama bagashinga imizi muri we, ko agakiza baronse gahagije nkuko twavuze ibivyete uko ari bine bisigura Kristo, bikamuvuga mukamusobanura neza. Muri izo nyigisho twaravuze yuko igitabo cy'Abakolosayi gifitaniye ubumwe bwa hafi cyane n'ic'Abanyefeso, uzosanga amajambo yose asa, kugira ngo aba bakristo bashikame bamenye Kristo wariwe bizeye. None bamaze kumumenya rero bibatere kumugumamwo batahugumba, atakintu kibahagaritse imitima, bizera ko uwo bizeye ari we kandi ari isoko ya byose. Aya yasobanuye ko niwe soko y'ubwenge, ukeneye ubwenge amuronka muri we, niwe tunga Imana yahaye abantu. Kubw'ivyo rero muri we ivyo yashatse Imana gukorera abantu ko biri muri Kristo Yesu, kandi ko ugomba kubona Yesu, ugomba kubona Imana ko Yesu ari we shusho y'Imana, Imana itaboneka yaciye iboneka muri Kristo Yesu, kuko yambaye mu aza rero ari Imana. Mugabo abantu babonye Kristo Yesu baba babonye Imana, kuko iyo Mana yindi ntiboneka. Imana rero kugira ngo yereke abantu ko yagize gute, yatanze Yesu, yaje mu ishusho y'umuntu. Nivyo rero kugira ngo aba bantu baba Kristo, namwe bakristo muniko muratwumviriza, asangwa mwarapfanye na Kristo mukazuranwa nawe, ntihagire umuntu abazungazungisha ubwenge bwiwe, abahendesha ibintu na biriya, imboneko z'ukwezi, sinzi hishurirwa rindi, iyerekwa rimeze uko unye, sinzi. Kuri muri Kristo Yesu gumamwo, ibindi nabyo nawe nyene yashaka ko ntazoguta, abonye yuko ivyo bintu bikuzazana azokuhishurira, uzomusenga azokwishura. Kuko ubu hariho inyigisho nyinshi zicanga abakristo, abantu bakakondokera umuntu kurusha nuko bizera Yesu. Abantu rega bagatanga n'amashikanwa ku muntu, hari ubuzimire busumba ubwo, abagagira gute, aba yabagize inyagano. Paulo rero yagomba gukora haba abantu hagira umuntu agira gute, abagira inyaga. Nibaza kuri izi nyigisho zizodufasha. Yesu abahezagire. Amen. Turabashimiye ubugira kandi mwari. Murakoze cyane. Twizere ko Imana izodufasha vuba hashoboka, dukomeze kubandanya nibikurikira kugira ngo dukomeze kumva koko uyu Kristo ninde. Hanyuma turonka ya majambo koko aduhimiriza canke aduhamagarira kuronka umwidegemvye dushinze imizi muri uyu Kristo Yesu. Bakunzi ba Nema Gospel TV, numva nshimye cyane iyi nyigisho, sinzi ko namwe mwabikurikiranye. Ahandi ndabatumirira gushinga imizi muri we, kwidegemvya koko nkuko turiko tubivuga, tugerageze canke twige kugira ngo nejo bundi tutazohendahendeshwa nibi twumva biriko bihendahendeshwa abantu ba kino gihe. Ibi Paulo murumva ko yari yavyandikiye Abikolosayi, je numvise mwarimu avuze ko umuntu aravye ivyanditse muri iki gitabo c'Abikolosayi aza gusanga n'ic'Abanyefeso amajambo yegeranye gose, bivuze ngo dushobora gusanga tuza twigira ibitabo nka 2 carimwe. Birashoboka, mbere se 2 gusa, ni hafi nka 4. Uzosanga ari nka 4, ariko cyane cyane biri hafi cyane ni iki c'Abikolosayi, Abanyefeso n'Abifilipi, ukacushiramo n'icete ca Filimoni. Ibyo bitabo biregeranye bifise nk'inyigisho imwe. Filimoni, Abanyefeso n'iki c'Abikolosayi. Yego. Aho ndumva
turabirembeje Yego. kandi kizosigara tugenda ducisha Ucoye ukurikiranye inyigisho ugiyeyo usanga ari impanuro ari zazindi. umwami Imana bahezagire naho mu kiganiro c'ubutaha.